gituma twiyumvira iki gikorwa nuko ari igikorwa cyumviye mu ntumbero yo ikintu ibyo tubona muri iyi minsi. Muri iyi minsi turabona ugwaruka rwinshi turafatiye ku biharo duhabwa n'ubushikiranganje bw'indero, ugwaruka rwinshi ruheba amashuri na cyane urw'abigeme aho bava mu mashuri kubera batwaye imbanyi batiteguriye. Hama ikindi naco na nyamukuru cyatumye cyane kiri mu rugamba no mu ntumbero y'irishira hamwe kwa twarihaye intumbero yo kurwanya umugera wa sida, nuko mu biharo duhabwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kurwanya umugera wa sida haraboneka ibiharo bishasha vy'ugwaruka rwandura umugera wa sida muri iyi minsi na cyane mu rugero rwo gwaruka ruri hagati y'imyaka 14 na 25. Aho rero twatubona yuko ikibitumana cyane turabona yuko hagabanutse inguvu nyinshi mu bijanye n'amakuru canke kugwanya ibijanye no kugwanya umugera wa sida, kubera tubona ko inguvu nyinshi twazishize mu buvuzi. Kandi iki nuko n'ibiharuro ngaha biri mu Burundi abantu bari ku muti nukuri ibiharuro ni vyiza barabandanya umuti, hama n'ibipimo vyavyo vy'urugero rw'umugera uri mu maraso si bibi cane. Ariko ikintu kiduteye impungenga hanini nugo gwaruka ruri muri iyo myaka ruri ku ntebe y'ishuri ruri ko randura umugera wa sida. Tukiyumvira none twokora iki, twoshira inguvu hehe? Niho twaciye tuva dutanguze izi nyigisho na cyane duhamirize mwebwe abamenyesha makuru muze kuvyumviriza. Hama ikindi naco nuko twasanze hariho n'abavyeyi bakivyara abana bavukana umugera wa sida. Igihe tuzi yuko Burundi hamwe n'ibindi bihugu twihaye ihangiro yuko mu bihumbi 2030 ata muntu yobaki acandura umugera wa sida, kandi abantu bose baba bari ku muti kandi baba bazi urugero rw'umugera wa sida ruri mu maraso yabo. Aho rero igiti ndavugira umugera wa sida nuko n'ingwara zifatira mu bihimba vy'irondoka mu gwaruka, iyo turakora ibiharo biri mu buvuzi, ivyo biharo vyarasuye kuduga. Za ngwara zifatira mu bihimba vy'irondoka twari twarasezereye nka brenologie nk'amasifilisi vyasuye kuboneka. Ubu rero tukabona yuko ahubwo twosubira mu urugamba rudasanzwe, kwera urugamba rwo kurwanya umugera wa sida rusumba urugamba rwo guhana n'amasasu. Twebwe tuvuga ibero ko vyaduze nuko tubona abantu bashasha. Mugabo je twebwe nkishira hamwe nta burenganzira dufise bwo kuvuga ibiharuro, kwera ibiharuro ha mu Burundi umuntu afite uburenganzira wenyene n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu. Nibo benyene bafise uburenganzira aho bati mu Burundi ibiharuro bimeze guki. Ariko twebwe iyo tuvuga ibiharuro dufatira ku biharuro dukura mu bavuriro. Amavuriro dukorana niyo batubwiye bati uno munsi twabonye abantu bashasha 10, twabonye abantu bashasha 5. Hama natwe ikindi naco ibiharuro bidutera ubwoba, hari ubuhinga bushasha leta y'u Burundi ifatanyije n'abafasha. Ubu twe turapima abantu umugera wa sida mu kibano dukoresheje ubuhinga bwo kwipima wenyene bitwa autotest. Ubwo buhinga rero nabwo iyo bazanye ivyavuye mu bipimo turabona abantu bashasha. Ivyo nivyo bituma twebe duhaguruka, kuko muri iyi minsi ntidukeneye no kumva umuntu umwe twumva afise umugera wa sida, kuko mu bihumbi 2023 ni imyaka 5 ari mike gose. Iyo tuvuze yuko ibintu bigenda nabi mu mashuri, hoho iyo hageze mu kibano bica bigenda nabi gose. Kwera mu mashuri hoho abo bana barakingiye, aho mu mashuri abana baraciye ubwenge, barasoma, barafata amakuru. Muce mwimvira mu kibano ivyo bitariyo. No kuvuga mu kibano hoho naho twumva abo bantu bavyara abana bagenda n'umugera wa sida bari mu kibano. Nabo nyene ni naco gituma twebwe twabasavye ko mwoza kugira mwe mudushikira abo tudashikira. Uno munsi two turashikira abo mashuri. Mugabo uko tubandanya programa ndushobora kubashira hamwe kubera simigwi imwe, ariko igikorwa cyacu kirabandanya. Mu minsi iza turashikira abandi atarabanyeshuri dushobora kugishobora. Igikorwa cyo kugwanya umugera wa sida naho twa turamashira hamwe 100 ntidushobora kubishobora. Ikigo cyo kugwanya umugera wa sida ni ikigo cy'umuntu ari we wese. No kuvuga namburi mu stanteri uri kudufasha iki, uri mukuru w'umutumba uri gukora gute, ngo uri mu mashengero wegeranya abantu ibihumbi n'ibihumbi, mbe bigenda gute? Hama rero mukamuzi yuko abarundi bafise imico nk'iyo kumviriza radio, mbe wamumenyesha makuru uri kudufasha iki? Ni naco gituma twe turarikira cyane abamenyesha makuru. Abamenyesha makuru ivyo bavuga vyumva benshi, bigasoma benshi, bikabona benshi. Ni naco gituma uruhara rw'iwanyu rusumbugwa amashira hamwe.
kwamwe ntimuza bo mufashe igitigiri kingana nta nurakimenya ninaco gituma rero tuvuga duti twebwe ni mudufashe kandi twe turi kumwe n'abamenyesha makuru nje ndazi uko ihangiro ry'ibihumbi 2030 uburundi bwihaye bufatanye n'ikigo Onisida tuzobishika ko nta kibazo aha mu Burundi abavyeyi kuyaga n'abana babo kubijanye n'inyigisho jane n'indora bitsina ntivyoroshe kubera iki imico ariko twebwe nko kuvuza ati mukoreje ubuhinganya bake sinzi ko mwaravye uno musi mwari mumenyereye kubona hariho uruganda rwamenyesha makuru gusa uruganda cyangwa uruganda rw'abaganga gusa ariko uno musi twagerageje kuzana abamenyesha makuru muga tubazana n'ugwaruka kugira ngo urujya rwaruka rubanze guguruke hama ikindi tugiye gutegura nuko tugiye gutagura ikindi urundi ruganda rw'abavyeyi bari kubena gwagwaruka ubu rero tugomba duti twebwe twagushaho imboneza zitahura zizofasha abandi gutahura nico cyonye dushoboye nayo guhindura imico y'abantu suno muzi canke cejo ariko iciza nuko no musi yahindutse umwe ejo gahinduka babiri ni intambwe twaduteye ubwa mbere no kumesha ko ari kubera kutaronka amakuru akwiriye twekera tukiri ku mashuri umugera wa sida utanguye kwibonekeza gose hari ivyo bitwa amakrebe stop sida ayo makrebe stop sida kwishuri ubu ntagifise za nguvu nukuvuga ubunyugwaruka bw'u Burundi na cyane cyane abigeme batinya gutwara imbanyi gusumba umugera wa sida hamuntu agaca yibaza mbega ijya mbanyi kwica mu guhuza ibitsina uwo mwahuje ibitsina murazi ngena meze no kuvuga ugwaruka bw'ubuntu rufise amakuru sinumva ngene iyo wari ufise amakuru otinya imbanyi aho gutinya umugera wa sida igihuzi yuko imbanyi uyironka bivuye mu guhuza ibitsina naho mu guhuza ibitsina bikabunga gutera umugera wa sida n'ingwara zice mu bihimba vyirondoka no kuvuga abo bana nta makuru akwiriye bafise icya kabiri ni ibijanye n'integuro ya ibikorwa integuro y'ibikorwa bikorwa amashuri umugera wa sida barawibagiye no kuvuga ubu twe turarikira abarezi n'abarongo y'amashuri gusubira guhereza ikibanza cyo gwanya umugera wa sida mu byo bakora ikindi cya gatatu natwebwe nyene mu byo dukora umenga umugera wa sida yarageze imyaka hagati y'imyaka 20 na 2013 gutyo gushika muri iyi myaka yankanye tugiye kuvyuka twirukiye gose ubuvuzi bugezweho maze cya gikorwa cyo kwigisha abantu turacibagira ko muri abamenyesha makuru mutembera igihugu cyose muracabona amapano yigisha muracabona byapa vyigisha abantu bihamiza abantu kugwanya umugera wa sida oya muracabona aho abantu bakoraniye babahimiriza kugwanya umugera wa sida eka kubera iki uburundi bwarigeze gutera intambwe dusanga twebwe umugera wa sida waragabanutse mugabe umugera wa sida ni ngwano ya misi yose iyo sinziriye rimwe gusa uvyo usanga byaduze nuko vyagenze ubu rero ndabona ko inguvu zasuye kugaruka yamuga nkaguma asubira kurya jambo nyene mutari nyuma yacu naho twokora naho tuzoshira nuko hoba inyigisho kuri bose bakabereka ubuhinga bugezweho yabo bwo kwipima kwikingira hama bagashira no kuco biyita urugero ubuhinga bw'imigwi imwe ibangamiwe n'umugera wa sida nk'aba bafasore badandaza umubiri canke urugwaruka rukoresha ishinge mu kwitera ibyabiramutwe hari ubuhinga leta y'u Burundi yashizeho bwitwa PrEP ubwo buhinga bukamenyeshwa abarundi kugira ngo bikingire icya kabiri nuko hoboneka uburyo bukwiriye mu bushikiranganje bwo gwanya umugera wa sida ubwishabaje bw'amagara meza no gwanya umugera wa sida kugira ngo bagire ico biyita gifaransa ico biyita ukugwanya umugera wa sida ku rugero rwo hasi mu kibano ukwera umugera wa sida uri mu kibano aho naho bahereza inguvu abaremesha kiyago ubwa gatatu naho nuko ugwaruka ruri kwishuri gosubira gufata ya makrebe yabo ya stop sida bagasoba kayavyura maze agashira inguvu na cyane cyane mu nyigisho zo gwanya umugera wa sida hamwe n'inyigisho zijanye n'irondoka jana n'amagara meza guki ivyo bintu nivyaja hamwe hama ikindi naco nuko tubona yuko ibi bintu byo gwanya umugera wa sida n'ingwara zifata mu bimba vyirondoka vyoja mu bitabo
bigenga amaterambere y'amakomine n'abantu babaye. Aha mu Burundi nagenda amenyeshe yuko ibiharuro vyakozwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bifatije mu n'ikiga mpuzamakungu Fonds Mondial na ONUSIDA, twasanze uyo mugwi ufise urugero rw'ibice 14 akaburungu rimwe kwijana by'abantu bagenda n'umugera wa sida. Ivyo biharo bisigura iki? No kuvuga dupimye abantu 141 10 babagenda n'umugera wa sida. Urumva uwo mugwi urabangamiwe. Mutomugamiwe rero ubangamiwe kubera iki? Uwo mugwi ubangamiwe kubera barahanahana inshinge. Ibyayira mutwe vyitwa heroine babishya mu rushinge, ubwo rushinge maze rugasangira abantu barenga 3 canke 5. Hama rugakora no munsi rukongera rugasukubera rugakorejo. Abo bantu rero kwera batishoboye nizo shinge rimwe na rimwe ahigo hari abazigura mugabo izo shinge benshi bazitora ahantu mwibarabara. Urumva rero ugo rushinge ntubuzo warukoresheje naco gituma niyo tubapimye uzawumva ngo no Jeffs umugera wa sida gutekaje ngo ntigera sambana ntamenye ko yabironse muri iyo nzira. No kuvuga ni iyo hwaniro ririmo kandi ugo gwaruka ni gwinshi. Nababwiye ko tugeze ku barenga 120 bari ku muti muganga twatugiye na liste ngahirindiriye y'abarenga amajana 317. Umva abantu ni benshi gose. Tukiyumvira rero ngene bizogenda igihe niyo projet ije gufasha abo bana izofasha abana 150 gusa. Urumva rero abandi bana barenga amajana 2 bazoba ataco bafashijwe. Usaba menyesha makuru kugira urunani kugira ihuriro ryamenyesha makuru bifuza kuba bahinga muri ibi byo kugwanya umugera wa sida. Hama bamenyesha makuru ni baje hamwe bakabona ko ari kibazo. Hama bakaza tukaja hamwe. Tuzoheza dufashanye uwo mugwa bamenyesha makuru uterije imbere tubaho ubuhinga tubahabe bigisha maze tujyamwe n'umukondero uburyo bw'ukuntu bo. Uwo mugwa maze kujaho wamenyesha makuru niho honyene tuzovuga duti turateye intambwe. Kandi muri ico gihe uburundi buzoba buronse ikintu gishasha kubera hari amanama mpuzamakungu tujamo nk'amanama y'urwego muri Afrika, amanama y'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa n'amanama n'urwego rw'isi yose. Abamenyesha makuru b'abarundi nivyo mugabo tubona ko atakibanza bafise. Tukifuza ko muri ivyo bintu abamenyesha makuru b'abarundi boja hamwe nabo berekana kubera uburundi buri mu bihugu biri imbere mu bijanye no kugwanya umugera wa sida. Aho naho nibaza yuko abamenyesha makuru bari bafise mu ruhara rudasanzwe, bafise ivyo bakoze, bafise ivyo bariko barakora n'ivyo bazobandanya bakora naho honyene nta handi.